iyo ni intambamyi imwe yo guhinduka. Haleluya. Mwumvise ibanga ryo guhinduka? Ugira iki? Ufata ingingo, hanyuma Imana igasapotinga iki? Ingingo wafashe. Paulo yavuze ngo muhinduke. Mwumve yabwiye ngo bwira Imana ibahindure. Yavuze ngo murumva ko yatanze itegeko, yarababwiye ibyo gukora, yarababwiye ati hey shengero ry'Iroma muhinduke mugize imitima misha. Ntiyabwiye ati bwira Imana ibahindure, bwira abagenzi babahindure. Yavuze ati hey muhinduke mugize imitima misha, mwebwe muhinduke. Ikintu ngomba kugutereka ko, ngomba kugutereka ko responsibility, ngomba ko wumva uruhara rwawe kuri icyo kintu uri kurabona imbere yawe. Amen. Dusome uyundi murongo umwe, somera Derek 1 Pierre 1:14 ushaka kuri 16. Mumere nk'abana bagamburuka. Mbona Imana iyo bavuze muze muraraba, Paulo asa ngo Petero asa n'uwahaye itegeko mumere nk'abana bagamburuka. Ntimwishushanye no kwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya. Ntimwishushanye, wewe ni wishushanye. Ariko nko yabahamagaye ari yera, namwe abari kumuba. Bani Imana avuze ngo ntimwishushanye. Mwumva ninde ashyize ko responsibility? Mwumva ninde abwiye ko abigira? Ninde? Irangira muri ko muravuga. Ninde? Ni wewe nyene. Avuze ngo nimwishushanye, ni mwishushanye. Igihe umuntu asenga ati Mana fasha, Mana fasha sinishushanye. Paulo avuze, Petero avuze ngo ni mwishushanye, fata ingingo yo kutishushanya. Nimwishushanye no kwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu. Nimwishushanye no kwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu. Ariko nkuko yabahamagaye ari yera, namwe abari kumubabera mu ngeso zanyu zose. Kuko vyanditswe ngo mubabera, kuko nanje ndiki nduwera. Cyane cyane handa ndiko ndashaka kwereka yuko kuva ku ntambuko kimwe yo guhinduka ukaje ku yindi ntambuko yo guhinduka, urugendo si Imana irugira, urugendo ni wowe urugira. Amen. N'urugendo ugira ugafashwa n'Imana, mugabo n'urugendo udesida kugira. Naho ngo bumvishe akantu gusa yenga cyashaka nkitahira noba ntomboye. Praise God. N'urugendo ni wowe udesida guhagarika ibintu kanaka, hama Imana ikaguha inkomezi zo kubihagarika. N'urugendo wowe utanguza. Alors igituma ndikunda yabwiye ngo nimwishushanye. Kwishushanya rero si guhinduka. Icyo ndiko ndabigisha ni guhinduka gose, mugabo si kwishushanya gose. Icyo ndiko ndabigisha ni guhinduka gose. N'amajambo abiri mu Gifaransa, guhinduka bavyita transformer, mugabo kwishushanya bavyita conformer. Mwumva ko biratandukanye. Transformer harimo guhinduka mugabo bihereye indani, mugabo conformer uravye umuntu ariko ari conforma wogira ngo yahindutse, nga realite ntiyahindutse, yagerageje gusa n'undi muntu. Haleluya. Reka mfate ko ukumubona ikoti yanjisa ariko nsa mu mutima n'akarorero, sivyo? Mufate ko ukunambaye ariko n'umutima wanje wambaye ukusa ariko n'indanisa. Nga undi muntu akacabona ati pastor yambaye kujya, hama akagenda kagura ikoti, akagura ikavati, akagura ishati, akagura ibiratu byose akaca yambara nkuko nambaye. Turasa? Oya mubiboneka. Turasa cyane dusa. Turasa, ariko umwe yishushanije, uwundi yarahindutse.
umwe impinduka yiwe iva indani, uko indani hasa niko no hanze hasa. Mugo wundi uko hanze hasa siko indani hasa. Abo bantu rero ni benshi mu bantu b'Imana yagerageje kwigana iby'ubuzima rukristo, ingene bavuga, ingene bakora, ingene bagenda, indani atarahinduka. Ivyo rero bimara kanya gato, kuko ivy'indani bitebuke nivyo bizoseruka hanze. Yo kwisha ukwezi, yo kwisha amezi abiri, ivy'indani nivyo bizoseruka hanze. Cyo gituma Dawidi avuga ngo usuzume umutima wanje umenye. Umviriza igituma ntiyavuga ati nyigisha kwitunganya inyuma, yavuga ati nyigisha indani byina mu mutima. Haleluya, murekeranye mbabwire amen. Umuntu umwe ashobora guhimbaza nkuko abaririmbyi bariko barahimbaza, undi arashobora guhimbaza ibiriko biradudubiza indani. Umuntu ashobora kubaho ubuzima bw'indani butemba hanze, undi akabaho ubuzima bwo hanze buca hanze nyene. Baratandukanya abo bantu babiri. Ese muri ko muriga? Okay. Bibiliya nitwemerera kwikonforma. Mbwa rero isi rero ivyo Imana itadushaka ko bugende by'isi dushaka. Isi dushaka ko twikonforma. Isi nishaka kuba transforme. Isi umunsi washatse kwikonforma nta kibazo ku isi. Ngo umunsi ushatse kuba transforme, umunsi ushatse guhinduka, isi nizokwemerera. Haleluya. Satani nafsi ikibazo cy'abantu bariko bari conforma, afite ikibazo cy'abantu bariko bari transforme. Haleluya. Umuntu akitangura gufata ingingo yo kuba transforme, je ndakoresha ijambo ry'ikirundi, umuntu afashe ingingo yo guhinduka, uwo Satani atangwe kumutera ubwoba. Ngo umuntu afashe ingingo yo kwishushanya, nta kibazo muteye mu byatishushanye, wishushanyije bivanye n'ibigezweho no munsi, ejo nivyahinduka zo kwishushanya n'ibindi. Umuntu yishushanya nagira stability. Uno mwanya umusanga ariko avuga ibi, ejo ukamusanga ariko avuga bijya, ejo ukamusanga ariko agira biriye. Kubera iki? Ari mu cyo twita kwishushanya. Ngabe bivuga ngo ne vous conformez pas. Mugira iki? Ni mwishushanye. Mugabo mugira iki? Muhinduke gose. Hallelujah. Ndagiye ko ndigisha ibi. Ndagiye ko mfise nakaje ko kuvyigisha. Isi idukeneye muri ico gicapo ndiko ndabita cyo kwishushanya. Kuburyo bari Imana ifo kumuba smart mukaraba ibiha bigeze. Ibihano bigeze no munsi n'abantu bake bariko baraho ubuzima bwabo. Abantu benshi bari kubaho ubuzima bw'abandi. Bari kubaho ubuzima abantu babacapiye. Bambara apana ibintu bakunze, ibintu undi muntu yakunze, hama bigira publicity. Bica vyitwa ibigezweho. Bimaze kwitwa ibigezeho, ikibano cyose kidukeneye muri yo foroma. Praise God. Inzira abantu benshi bariko barafata sinzira bashaka, ni inzira isi yamaze gutrasa ingira abantu bakwiye guca. Hama hari abantu rero bitwa abantu befluence abandi, isi kabishamo ingufu nyinshi. Hama twebwe abana b'Imana kubera benshi batari informe, ivyo bica bigenda tuca twigana ivyo bintu bariko barabaho. Mugabo rero isoko ry'ivyo bintu birafise objectif. Praise God. Hallelujah. Iganza mugenza mubwira ati ne vous conformez pas. Ni shushanye. Isi niyo kiraduha intambo kanaka dutamba, niko itugira ibinezereza n'ibitanezereza, niyo ikiravuga ibikunzwe, ibigezweho n'ibitagezweho. Haleluya. Utari muri iyo foroma vuga ati sindi wise. Buri man utari muri iyo foroma mwisi uca witwa umubono, umuntu adasobanutse, umuntu atari ku gihe.
kubera iki? Kubera isi irafise standard kanaka yamaze kuprasa ngaho kugira umuntu wese yikonforme niyo standard, umuntu wese ase ni nayo ma proposition y'ibintu kanaka. Alors ubukristo rero ni ukwemera difference. Nabuskaje munyigisha. Haleluya. Ubukristo ni iki? Ni ukwemera ubudasa. Ubukristo bwabwo ni ubudasa. Twese bwa ubukristo ni ubudasa. Nshuti yanjye, akaba atamuntu umwe yakwenforomye igihe wakizwa. Nagomba kugira ibyo wajemo. Uje muri Kristo Yesu. Turatandukanye complètement n'isi. Tumaze gutandukana n'isi, ukwiye kwaksebuta, ukwiye kwakira ubwo butandukane. Aro abakristo barakijijwe ngo vyabananiye kwaksebuta ubwo butandukane. Gati turatandukanye. Ndatandukanye n'abandi. Vuga ati ndatandukanye n'abandi. Isi nta kibazo ifise. Uvuze ngo sengera muri AMC mugauka ku muri wa wundi nta kibazo iragira. Isi tangwa kugira ikibazo igihe uvuze ngo ntandukanye namwe, igihe utanguye kuvuga ati erega si kibazo cyaho sengera, ni kibazo cy'ubwami ndimwo n'ubuzima afise n'umwami nitirirwa, ndatandukanye namwe. Ukiyenza gudekara icyo kintu ucitse umwasi w'isi. No musi yaje kurondera abantu bakuze baksebuta ubwo budasa, bakirwa gutandukana. Haleluya. Vuga ati ndakira ubwo butandukane, ndakira ubwo budasa. Bone man, hari ubudasa gose, turatandukanye n'isi cyane. Ari umukristo rero wa Imana, nagomba kubwira ko butari bwigera bimenya kandi muze gutandukana ntiyagirize. Ndiko ndavuga ivyo mu kameremere. Ndiko ndavuga burya tumaze kuza muri Kristo Yesu hari ibintu bwami butwiteze ko bitandukanye gose n'ivyisi yiteze kubayo. Praise the Lord. Reka twinjire ibwina. Somera imirongo mikenyi de Corinthiens 6:14 shikari kuri 15. Umvizi umurongo ndagomba kumumva. Haleluya. Namusi nakuzari message ikomeye cyane. Nyumviriza neza. Nimwifatanye n'abatizera. Nyumviriza. Ntimwifatanye. Nimugire iki? Genda ikunda tangara ingene twebwe twabizanye bigateba bikegerana. Mbwa Paulo wewe yabwira ishengero ati nimwifatanye, nimuvyegeranye, nimushushanishe, nimusanishe, nimwifatanye. Uko ataco musangiye. This is too much. Nimwifatanye kubera atashimugize iki? Irazi ko birivuga ngo nta na kimwe dusangiye nyene. Nidusangiye ubwami, nidusangiye izina, nidusangiye umuvyeyi, nidusangiye agakiza, nidusangiye ikintu na kimwe. Bivuga ngo nimwifatanye n'abatizera kuko atacyo musangiye. Dufise mwemwe yera muri twebwe ntawe bafise. Turabana b'Imana n'abana bayanzoka. Turiko tujya mu ijuru bariko baje mu mahonero. Biki tugira ngo nimwifatanye nabo kuko ataco musangiye. Kugororoka no kugabitanya bifatana. Mbega kugoroka no kugabitanya bifatana gute? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? Imve umuco n'umwijima. Aha we bariko kugereranya n'umuco n'abariko bagereranya n'umwijima. Havuga ati none umuco n'umwijima bifatana gute? Vyohurira hehe? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? My God. Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Okay, akabazo ko kwibaza. Mbega je ndafise ikintu usangiye n'abatizera? Bibiliya ikubwiye ngo nta na kimwe. Haleluya. Mwumva ico biki avuga?
icyangwa kuvuga ngo nimukire ab'isi, icyo bisigura nimusangiye namba, nta kintu na kimwe musangiye nabo. Ubwo rero bivuze ngo muri hanga ryatoranijwe, mwe gutahura ibyo bisigura. Bisigura buryo yuko mu rundi bwoko, muri abandi bantu mwashiriwe aruhande kuba bundi buzima, nta kimwe musangiye nabo. Mugabo biratangaje ingene ishengero ryabitoreye, barashira ikintu bita ngo tolerance religieuse, kuburyo abantu baregeranye, abizera n'abatizera baregeranye. Ubigeze n'ahantu avuga ati wewe ukijijwe nanjye ntakijijwe, nta kibazo twobana umugore n'umugabo. Rega ari umuntu muri urugendo ufise gukorera Imana yaje arambwira ati pastor Jefferson umufiance nakijijwe mugabo ndamukunda. Wamukunze gute? Byagufatiye bwira umukunde. Abatizera n'abizera bahurira hehe? Icyo nkunda ijambo ry'Imana nitubwira ibyo dushaka, nitubwira ibyo byageze kutubwira po. Bahurira hehe? Bifatanira hehe? Niwo gufata icyuma ukagomba kugifatanya n'ivu n'igiti, n'ibintu bitandukanye mu kameremere, ntaho bihurira. Abatizera n'abizera bahuriye hehe? Somera 17. nuko muve hagati ya babandi, nuko muve hagati ya babandi mubitandukanye ko gatonye. Mugiriki si ukwishima uri umwana w'Imana kwitandukanya n'abapagani. Bikubye ngo mubitandukanye ko. Mwebwe muri ngaha mubitandukanye ko. Mwebwe muri ngaha mubitandukanye ko. Bantu b'Imana mubitandukanye ko. Bivuze ngo mubitandukanye ko. Ingene mwambara mubitandukanye ko. Nijyaje mu nahera ko accepta akira iyo mpinduka, akira uko gutandukana. Iki nicyo cyananiye abana b'Imana, vyabananiye kwakira gutandukana. Vyabananiye kwakira gutandukana. Twogumana ni sawa. Mbwa Yesu avuze ngo sinazanye impore batinya intambara. Mbwa Yesu avuze ngo sinazanye amahoro. Muravuga ati cyane bitandukanya ko gose Amerika zogenda gute umunsi wa mariage. Vuze kubitandukanya ko simvuze kubanka, simvuze kubata, turanabakunda, turanabasengera, turanababwira ubutumwa bwiza, sivyo none? Mugabo ntugerageze gusa nabo kugira urongo uduprofikanaga. Haleluya. Bibiri ivuga ngo genda naryohewe, sinenze ko vyanditse muri Bibiliya gushika umunsi munabite kuva bivuga ngo mubitandukanye ko. Noye Bible nkaja gusenga, Bible noye Bible nkaja gusenga, nkayifata gucyama nkaza gusenga ndumujene. Hama umuntu wo mwisakandaba akambwira ati wewe nusobanutse. Okay, nta kibazo. Bibiliya yambwiye ngo mubitandukanye ko. Ari mwanyumvise? Era Bibiliya ntiyavuze ngo gerageza use nabo, yavuze ngo mubitandukanye ko. Aro umaze kwemera kubitandukanya ko, emera n'amakritike. Erega kuba kritike uri umwana w'Imana birimo mu Kristo, birimo no gukubitwa uzira izina rya Yesu birimo. Yesu yigeze kwigisha ahantu bacamubwira ngo izo nyigisho ni shasha, ngo izo nyigisho yazanye ni shasha, namwe niko mbona muri ko murandaba. Vuga ati birimo. Bano mana kubitandukanya ko automatically kiri bizoca bizana inyankane. Kandi iyo nyankane mu yanyu Yesu yavuze ngo nivyo nazanye nyene. Praise God. Ukazubura umwana w'Imana wemewe na bose. Biranyorohera gutora umuntu adahagaze neza mu buzima bwa Kristo. Iri sifiko shika muri tima rimwe nkabona bose baramukunda kandi badakijijwe. Nkabona bose baramwemera kandi badakijijwe. Akavuga ati n'umuntu mwiza. Abapagani bavuze ngo uyu n'umuntu mwiza, ndazi icyo babavuze. Cyangwa cyangwa ngo uyu n'umukizwa ari modere. Ndazi ibyo babavuze. Rimwe n'agacupa baragasangira. Ndabivuga ngo mubitandukanye ko. Nzobigisha mpaka mu byumve. Mugiriki mubitandukanye ko. Ku kazi mubitandukanye ko. Bamwe bashika 10 kubera umushefu yasivye
amasaha yo gushika ari witere, shika witere. Mubitandukanye ko mukore nk'abakogorera data mujya mukuru. Haleluya, haleluya. Subivuga ati nditandukanya n'abanyamahanga. Mugiye mu isoko mukajyana n'undi mukobwa mubana muri quartier, akubwira ati akagahuzu ni keza, ukakaraba ukavuga ati aka ni kankwiye, iyi muzu ni nkwiye, iyi jesu no yambara. Amakubwira ati wewe nusobanutse, wewe urazi igihe turimo. Ega imuzu zigeraho onye nizikira ikibazo, mino generation nizikira ikibazo. Bibiliya yavuze ngo mu ubitandukanye. Umushitsaje muri rwanda ati harageze amasaha yo gusenga, ndagiye gusenga kuri eglise. Bari Imana ntuhave wemera wiyumvira ngo ivyo bintu bazobikomera amashi. Gusa biriya kubwira ikintu mubi. Erega urazi igituma tugira ngo tubitandukanye ko ni kubera ama priority yabo siyo ma priority yacu. Ivyo dukunda sivyo bakunda, ivyo bizera sivyo twizera. Bibiliya itubwira ngo mu bitandukanye ko. Somera. Nuko muve hagati ya babandi mubitandukanye ko ni kuhoraho agize, ni kuhoraho agize. kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobaki. Haleluya. Hari ibintu tudakora ngai n'ibintu tutanakorako. Mwebwe ndabareze. Bibiliya nivuze urugezo rwo kubikora, ivuze urugero rwo kutanabikorako. Havuze ati hari ibintu ushobora kudeza kuba ati ibi bintu kubera ndi umwana w'Imana no gutushako sinushako. Bibiliya ivuze ngo mubitandukanye ko. Langomba kukuzana ahantu wumve ko ivyo bintu batazobinezerererwa. Muga Bibiliya ivuga ngo niba batuka bakabahama bakabakubita babazizina rya Yesu, munezerwe muhimbagwe kuko imwe mu ubwiza izobe kuri mwebwe. Haleluya, haleluya. Bajari muna kuraba komporte mufise umwigema ngo gatisha wewe iyo komporte mayo nta n'umugabo uzoronka. Kandi uzorongogwa. Ndabiretse. Uzogira iki? Ariko mugira iki? Urazi ko umuntu abona akwigije imyaka 30 imyaka yatangiye kuduka. Ibihimba bimwe bimwe yagize ibanga agatangura kubifukura. Mu bitandukanye. Ndabikunda. Ndakunda kwitandukanya. Mu bitandukanye ko. Urazi tugeze ahantu abantu ku kazi utarukiye n'udakije mwishure imbago bose barabaga. Mu bitandukanye ko. Copinage bose copinage. Mu bitandukanye ko. Niko birivuga. Muzosororera. Ndabarindi. Muzosororera. Inkuru sino isoma kwera umwanya usa n'ubikuranjana. Mwese murazi inkuru ya Dawidi yanesha Goliyati. Bivuga kuri Dawidi yaje Goliyati yanumishije Abisirayeli bose ikompris Sawuli. Arabanumisha bose arabanumisha. Yaravyuka ngo ari hano yakunda guhagarara ngo asokoroze ngo gaja tangura kubatuka mu mazina y'Imana yabo. Yiwe akabatuka. Okay. Sawuli n'igisirikare cyo cyose akaja kwinyegeza. Dawidi arahaguruka. Hagurutse ababwira message atawundi mu numwe. Yari bwababwire ababwira ngo genda ashoye kumwica. Bacora mutora mushira umwana. Bamushiriye Sawuli baraganira, Dawidi aramuprova ko yo kwica Goliyati. Aje kumuprova mugabo Sawuli yafise mungenge
ya strategy ya Dawidi n'ingene Dawidi agwana n'ibiki byose. Avuga ati we ntiwamenyereye intambara. Nga urya yabaye umugwanyi kuva kiri mutonyi. Ati cyo kibazo cha experience cyo ndimo. Jewe naje nizeye Uhoraho shobora kumunesha. Hama Sauli amaze kuba convince ngaje kubwira ati nta kibazo genda urwanye Goliath mugareka ndaguhe imiringa yanje ivyuma bikingira igikiriza ndaguhereza inkinzo hamugende kumugwanya. Dawidi agira ikosa aravyakira. Oya mwe mwibaze kwakira ibikoresho by'umuntu agusumvye inkomezi kandi yahunze ari inyegezi. Yinyegeza n'ivyo bikoresho. Uko Goliath ahagurutse agasemerera Sauli yabo wa mbere mu kwinyegeza. Na vya bigwanisho nyina muhaye akabinyegerana. Mugabo acabwira ngo Dawidi ndafise sokre. Weka ndagwe ibintu bizogufasha ku rugamba. Ako kantu kakamba batsa. Ni gute isi yo propose ibintu vyananiwe. Urabizi isi ugomba umunezero hari amariba ikikwereka ati genda imwe kuri gariba nga warisanga warigendako ugasanga n'abantu bamaze imyaka 30 kw'iryo riba baracyanyotewe. Ati ushaka umunezero cyo muri boîte uraruri droga hamutambu usambuke. Ibyo bita gusambuka. Hamukagenda ugasambuka mugasanga abantu bamaze imyaka 30 basambuka n'imvi zarameze nta munezero bafise. Wibaza ko isi ari ikintu dufitiye cy'akamaro gusumba ikiri muri Kristo Yesu. Nta na kimwe isi dufitiye cy'akamaro. Nta kintu cyiza isi tuyikiye. Hamwe navuga tufise inyote cya mu bagore wisasira umwe babiri batatu bane uzotera wumve biheze. Ivyo nyiri gombugire hari abandi benshi babigize. N'ubu baracyanyotewe iyo nyota. Isi amariba dupropose n'amariba yananiwe abayanyoye imbere yacu barananiwe nta nyota yaheze. Imana ishimwe ku bwa Kristo. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Niwe yaje kutumara inzara yose. Yavuze ngo nikiye mukate wanduruza uva mu ijuru. Nikiye mazi umuntu anywa inyota igashira. Ayandi mariba yose si dupropose afise garanti ntonyi. Boîte ifise garanti ijoro rimwe. Garanti ijoro rimwe. Ubusambanyi ufise garanti y'iminota 10. Yabiheze. Garanti ntonyi cyane. Mugabo Yesu umunezero atanga nta garanti ufise umwanya. N'umunezero w'ibihe byose n'amahoro y'ibihe byose. My God, n'insinzi y'ibihe byose. Kristo wacu aratangaje cyane. Haleluya. Vuga ati ndanezerewe kuva nakiriye umwami Yesu. Ndanezerewe kuva nakiriye umwami Yesu. Yaduhaye amahoro isi toduha. Yaduhaye umunezero isi toduha. Yaduhaye ubuzima tutari kuronka ahantu na hamwe. Amafaranga niyo kudubona ubuzima. Ngabisi igihe dupropose nywa kuri riba ry'amafaranga inyota izohera. Ntizohera. Nywa kuri riba gibi inyota izohera. Ntizohera. Gushika umunsi umwe udesida guheba iryo riba. Ega nivyo Sauli yabwiye Dawidi amuhaye ibikoresho vyamunaniye. Atacho vyamumariye ati vyambara ugende. Urwane na Goliath. Mugabo Dawidi aravyambara. Akora ikosa ndavyise ikosa vraiment. Isi kugupropose ikintu cyawe ukacambara. Ni kosa cyane. Afata aravyambara. Avyambaye agize gutya yumva biramuremereye. Yumva bimubujije amahoro. Nagomba kubwira ngo inzira zose zitava ku Mana zibuza amahoro. Harimwe ka ingredient kakwaka umunezero wawe. Biroroshye gutora inzira itariyo. Ukijamwe amahoro aragenda. Womenga mbere ibintu vyiza wani Mana none ugiye ku rugamba bakaguhereza ivyuma bikingira igikiriza bakaguhereza inkinzo numva ko ari ibintu vyiza. Nga Dawidi yagurutse yizeye Imana pani bikoresho. Ariko muga ibintu byari bigamije kumukura mu nzira yo kwizera Imana ashire umutima ku nkinzo n'ivyuma bikingira igikiriza. Dawidi ndamushima yumva biraremereye. Yumvise biremereye ntiyakwegeyeko. Ntiyafyondeyeko. Twese tuvuga ati kufyonderako. Bone Imana isi igwaye ikintu kikakuremera apana gufyonderako. Hakizwa benshi bishwe no gufyonderako. Narigeze kugira urugendo rero nambaye ikirato cy'ibukari. Icyo bita gufyonderako. Ndiko ndagenda mu ipave urugendo rurerure. Ku bantu bazi ibirato by'ibukari mu ipave vraiment n'ikibazo ni nka hotara.
urugendo rurerure kirangi kirato abo twari kumwe gushika batima ngagenda ngaramye nkuko kugira ndabe yuko ngashinga amaguru nk'umuntu agwaye imvunja mugabo ndi bubikure ndi mwibarabara nta taxi hari mwijoro ndi bubikure ndi mwibarabara ndavuga ati my Jesus ndafyonderako nashitse muhira ninjiye porotaye mezu ntera nkuru kufyonderako hari abantu rero araja mukina gafyonderako aracumba ko kiyo kiramurya arumva ko ari kara kiyo kimutwarana mu gafyonderako vuga ati ndase gufyonderako ibintu bitagwaye amahoro leave it subiza isi kaleba sovaraya hari ibintu igihe twize Yesu Kristo twari dufise turabizana tubitura ku musaraba wa Kristo tubituyeho apaya gusubira inyuma kubitora warabitaye nyene apana kuvyakira kiri cyose kitavuye ku Mana gitera imvutu gitera ibibazo gatese vyonderako ikeze gufyondera ku cyaha ni Imana icyaha muti wacu no gucihana cyabara cihana nta muti wundi w'icyaha kiretse gucihana Dawidi atiri nguvu nakonze attitude ya Dawidi atiri nguvu arabwira ati Sawuli ibintu mpaye bishobora kuba byagufashije ngo urabizi ko kuri gori atacu byakumariye ngiye kugwana n'umuntu ibikoresho byawe atacu byakumariye kubwiyo mvo rero akira bisaba inguvu ega Sawuli ntiyari umuzamu Sawuli yari umwami kuguhereza ibintu azi ko ari by'agaciro kabimusubiza no kumusuzugura nga Dawidi aragira inguvu mu mutima ati Sawuli ibi bintu ugomba kunica Goliath navyo ntwara ku rugamba tora ibintu byawe haleluya 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 reka mvuge ngo musubiza Satani ibintu vyiwe ikintu cyose yoguha musubize ibintu vyiwe ibintu bitari ko baraguha amahoro mu rugendo rwawe bimusubize bivuga ngo mwiyambure ibibaremera byose n'icyaha gikunda kubizingira ko vuba hari ibintu biremera muri ubuzima hari ibintu biremera hari ibintu ugendana ukwezi ukumva uraremerewe wagendana kazebaraha birekure bimusubiza Satani gatakira tugiye kucyata akira twese kucyata akira imitwaro yawe akira icyaha cyawe akira ingwara zawe akira umuvumo wawe akira ivyawe cewe n'ivyanje vyose nduma umukiza wanje